Fungua Biblia yako katika kitabu cha Isaya. Dusome muri Yesaya, rawa Yesaya 38. Ndasoma mpaka sura 38 mstari 15 mpaka 20. Agomba gusoma 15 kugeza kuri 20. 38 Yesaya 15 kugeza kuri 20. Mutunyarukiriza abasanzwe bakora ico gikorwa. Pardon, mindasoma mu français. Muri hangana jewe ngomba gusoma mu Gifaransa. Ju français ayo inasema zaidi kuliko Kiswahili yangu. Kuko Igifaransa kira amplifia cyane ayo majambo araremereye kurusha Igiswahili. Na tukimaliza pale minda kusiwikale. Nitwaheza gusomaho ncanda gusaba wicare. Ukisha ikala unafungula Zakaria sura 4. Ushitse mu cicaro cyawe uco ugura muri Zakaria igice ca 4. Mstari wake wa 6 mpaka wa 10. Uhere ku murongo wa 6 kugeza ku 10. Alafu ndasema maneno machache tu kama kiingilio leo. Hama ndavuga amajambo make nko gutegura iyindi minsi iri imbere yacu. Si kama tumepata sote. Sinzi ko twahageze twese. Yesaya chapitre 38 verset 15 jusqu'à 20. Guhera kuri 15 kugeza kuri 20. Niko nasema kama mina rate français usinikorije. Nagomba ndababwira kiri kare ubu kumva hari ibintu nsomye bitari byo ntunkosore. Atukusoma na we Nitwiganye. Alléluia. Tunasoma katika jina la Yesu. Que dirais-je? C'est une question. Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retenir mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fossée n'espéraient plus à ta fidélité. Les vivants, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé et nous ferons résonner les cordes de son instrument tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Murashobora kwicara hama mucimugurura muri Zakaria igice ca 4. Igice ca 4. Zacharie chapitre 4 verset 6 jusqu'à 10. 6 kugeza ku 10. Zakaria Zekaria 4 6 kugeza ku 10. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront.
et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisent les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main des Zérubabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre du monde. Amen. Amina. Nakia niseme na mtu mmoja hapa. Ngomba kuvugana n'umuntu umwe hano. Kama ni wewe utasema amen. Nimba ari wewe uraza kuvuga amen. Usiseme amen juu ulisikia. Ntuvuge amen kubera wumvise gusa. Lakini useme amen juu unaamini. Ariko uvuge amen kubera wizeye ikivuzwe. Mimi nasema hivi. Usiseme amen juu ulisikia banasema. Ndasubiyemo ntuvuge amen kubera wumvise bavuze. Lakini useme amen sababu unaamini. Ariko uvuge amen kuko wizeye. Mungu wetu, Imana yacu ni Mungu mwenye tunaamini. Ni Imana twizeye. Tunaamini pasipo kuona. Ni Imana twizera tutabona. Na makati tunaamini pasipo kuona, kandi igihe twizera tutabona, kuna matokeo ya bile binye tuliamini. hacaza ingaruka z'ivyo twizeye. Ndio maana mimi nasema na mtu mmoja hapa. Nico gituma ngomba kuvugana n'umuntu umwe ngaho. Mungu mwenye alitaka ufike mwezi wa kenda, Imana yemeye kugeza amezi 9. ametaka ufike mwa hii mwezi wa kenda. Yabishibye akakuzigama aya mezi 9 akavyemera. Akaanza nao mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 8 kaisha. Yabanye nawe atangurana nawe mu kwezi kwa mbere nuko 8 kurahera. Mimi nataka nikwambie, Ngomba ndakubwire, mwenye amekufikisha leo, uwagushikanye uyu munsi hatashindwa kukufikisha mu 2029. ntizonanirwa kugushikana mu 2029. Mimi nasema hivi, ndavuze nti mwenye amekufikisha leo, uwakugejeje uyu munsi hatashindwa kukufikisha mu 2029. ntizonanirwa kugushikana muri 2029. Unaona? Ntubona? Uko savile uko unasikia. Usa nk'umuntu tumva. Sasa mimi nataka nikwambie, Ngoma ndakubwira, baraka zinakuwa na macho. imigisha igira amaso. Ikikuya kwako, iyiji wawe ikaona uipokee, ikabona ntuyakiriye, inasema hivi, ikivuga ngo alikuja kwa walio wake, naje kubiwe, walio wake wakumpokea, ariko abiwe ntibamwakiriye, bali waliompokea ariko abamwakiriye akawapa uwezo. atabaho ububasha. Na mimi nasema hivi, nanje ndavuze nti baraka imigisha inapokuya, iyo umugisha uje hata ikukutane mu condition yae, nubwo wogusanga muri condition zimeze gute, wewe amini tu, izere gusa, mebile binyi Mungu iko nasema ni kweli. wizere ko icyo Imana iri kiravuga kuri uyu mugoroba ari ukuri. Hii kanisa inafunga miaka 7. Iri shengero rirakwije imyaka 7. Kusudi tufike ku miaka 7 ingine, kugira ngo tugere ku yindi myaka 7 imbere, ni kusema tutafika ko mu 2029. ni kuvuga ngo yindi myaka 7 ni muri 2029. Bo sasa niko nasema hivi, rero ndiko ndavuga nti hakuna bahati mubaya nta mahirwe mabi sa vile kujiangalia. nko kwiraba. Quand vous regardez, iyo wiravye, tu t'analyses ukisuzuma, schématiquement, ukaraba neza, grammatiquement, il y a une réponse hari inyishu qui vient dans ta tête, iza mu mutwe wawe, qui te dit ceci, ikubwira ngo est-ce que c'est vrai? ariko vyo bari, Tu dois y arriver. wowe kweri woshikayo. Mais quand vous levez tes yeux, iyo vyuye amaso, tu regardes celui qui dit, ukaraba uwavuze, tu regardes celui qui a fait, ukaraba uwakoze, tu regardes celui qui t'a créé, ukaraba uwakuremye, tu regardes celui qui te donne le souffle de vie, ukaraba uguha impwemu tu hema, regardes celui qui a commencé avec vous,
ukaraba yatanguranye nawe pale kwenye unafika aho ugeze uko na neno moya, uvise ijambo rimwe, sitakufa sinzopfa, nitaishi, nzobaho, nitangaze kugira ngo namamaze matendo makubwa ya Mungu. ibikorwa vy'uhoraho bikomeye. Kabla siaenda mbali, ntaragenda kure, mimi nakiambia mtu moya, gira mvuga n'umuntu umwe ngaho, vile tulikatele mulango, kuva winjiye muri urya muryango ije vile portail, tulikatele mulango ukizinjira kuri portail na ukengia hapa, winjira hano, rendezvous mimi na wewe jewe nawe rendezvous 2029. Haleluya! Ora basharabaya. Haleluya! Mana we. Kisa piria. Nasema hivi, Mungu mwenye alitaka tu weye Imana yashatse yuko wewe ukatele mulango uwinjire muri urya muryango, na hii krize yenye uko nayo, n'ubu bukene ufise, na hii njala yenye uko nayo, inzara ufise, na hii magumu yenye uko nayo, n'ibi bikugoye ufise, na hii bilonda uko nayo, n'ivyo bikomera ufise, Mungu tu mwenye alitaka Imana yahisemwo unawe woge upagale mafuta wisiga amavuta na njala yako, n'inzara yawe, unasema uravuga ngo nitaenda kanisani. ngiye kwishengero. Vile tulikata hapa, Ico conyene na cakuzanye, mimi nasimama nikwambie, nanje mpagaze aha ndakubwira nti mwenye alinivukisha rua leo uwandenganije ruha uyu munsi akaniingiza Burundi, anyinjiza mu gihugu c'Uburundi, ananituma nikwambie, andumye ngo ndakubwire rendezvous 2029. 2029. Batake basitake, bavyemera canke bareke, bakusanyane bakusanyike, begerane canke bareke, baongeze milango baongeze milango, bongereze imiryango canke bareke, Mungu wako Imana yawe amenituma nikwambie, yantumye ngo ndakubwire, utaselebre deuxième septenaire uzoserebra imyaka yindi ndwi kugeza 2029. Haleluya! Vuga amen na gatatu. Amen, amen, amen. Karibu mafie, nikukaribishe kwanza. Reka nakira umukobwa wanje. Karibu mafie. Karibu cyane mukobwa wanje. Juu nikiendelea nitakia kukusabu, kuko ninabandanya ndakwibagira. Huyu ni fie wangu, Uyu ni umukobwa wanje, mtoto wangu wa kiroho. umwana wanje wo mu mpemu. Mungu amemtendea mema, Imana yangiriye neza. amemfanya nyabade. Yamuteye iteka vyara amahasa. Sasa siaona watoto, sindabona abana. nilimwambia unikutane kwanza ukanisa, namubwiye ntimbanza usange kwishengero, usiki kwanza mafuta ya baba, hama wumviriza amavuta ya so kwanza, ndio neno na watoto. hama mu nyuma ndaba abana. Mungu akubariki. Imana iguha umugisha cyane. Komera Imana amashi, icubahiro kibe c'Imana. Miniti kidogo nifate, nkurikira mu mwanya mutoyi gusa mfise. mimi nataka sema na weye siri, ngomba mvugane nawe ibanga, juu ndazungumuza kesho na mercredi, kuko iryo banga niryo zovuga ejo no kwa gatatu. kutenda mu quartier, kutenda fasi yote, aho uja bgasubira iwawe muri quartier uambie utuye, wenzako Mungu ametuma mtu, ugenda ubwira abakwegereye ati Imana yatumye umuntu. kuko siri. Hariho ibanga. Siri ibanga yenatumaka mtu anaanza mubaya, ibanga rituma umuntu atangura nabi lakini anamaliza mzuri, ariko akarangiza neza. Mimi nasema hivi, narivuze nti français nasema bien, igifaransa kivuga neza. il y a un secret, hari ibanga, il y a un secret hari ibanga qui peut te permettre, rituma vous commencez dans la faiblesse, utangurira muri faiblesse, mais vous terminez dans la victoire. ariko ugasozerera mu mbaraga, mu ntsinzi. Nataka nikwambie, gomba ndakubwire, aba batu biko na majina mwa hii dunia, aba bantu mwumva bafise amazina muri iyi si, akipita hapa iyo aciye ngaha ni mamoto njo nenda mbele yake, amamoto akaba ari amuja imbere, na mafirimbi n'amafirimbi iko nafukuza batu, igenda yirukana abantu, yirukana
bakura abantu mu nzira Jonona mutugare ba polisi na pita. mukabona imodoka Ya ba polisi na pita. ikarenga niyo Na bapolisi wengine biko na marineti ya noir. abandi bambaye amarineti ya noir Biko kumilango hivi. bari ku miryango Biko banasukuma. baguma baritoga bare Kisha unaona mutugare mwe na pita. mukazona imodoka iragurutse Iko ako drapo. iri ku drapo Mwenye iko mwele mutugare. uri muri ijya modoka Alizaliwaka hana meno. yavyawe atafise ijambo Hana meno. yavutse atagira amenyo Alizaliwaka hana manguo. yavutse atambaye impuzu he Tena ba mingi. Kandi tena ba mingi. abenshi Habakuzaliwa na 5 kilo. ntibavutse bafise ibiro 5 benshi Malikuwa na bilo mingi alikuwa na 3. uwari afise vyinshi yari afise 3 Lakini acha nikwambie, ariko ngoma nakubwira unaweza anza katika udhaifu, urashobora guhera mu ntege nke lakini muweye ariko muri wewe muko siri. hari mwibanga. Je ne suis pas ce que les gens disent pour moi, ntabwo ndica abantu bavuga kuri mais jewe je suis ce que Dieu a planifié dans ma vie. ndica imana yateguye ku bwanje. Alléluia! Kuanza ni kitu, gutangura ni kitu, ni kintu lakini kumaliza ariko gusoza ni kindi. hakuna maana. Sema amen. Ndi hano Unaona wewe urabona wewe uko nadhani kama unatesekana. wewe mu mutwe wawe wiyita magogwa. Uko batu balitesekana kukupita, hari abagowe kukurusha, balikosa na bugali, babuze n'ubugari, bakakosa na nguo, babura n'impuzu, mais habakukufaka. ariko ntibapfu. Mais il y a un secret, ariko hari ibanga, il y a un secret. hariho ibanga, Le secret qu'on n'achète pas, ibanga batagurira ku isoko, le secret qu'on ne peut pas vendre. ibanga udashobora kugurisha. Banyarwanda banasema hivi, Abanyarwanda bavuga ngo imana iraguha ntimugura, iyo muguze iraguhenda. karudie ndana bakugasikia papa. Kuko batu balitesekanaka hapa inji. Hari abantu aho hanze bababaye, Ulikuwa unamwangalia hivi, waramuraba gutya, unajulia butakucha kesho, ukavuga ati uyu muntu buraca, lakini hakukufaka. ariko ntiyapfuye. Turi hano Hakukufaka. twapfuye. Tu ya nini? Kubera iki? Il y a un Dieu qui donne quelque chose. hari imana itubikamo ikintu, Il y a un Dieu qui donne. hari imana itanga, Dieu qui donne. imana Et itanga, ce que Dieu donne, kandi icyo imana ce itanze n'est pas le résultat de notre sanctification. ntabwo kivana n'ubweranda bwacu. Ce que Dieu donne, Imana ikiduha ce n'est pas le résultat de notre 1/10. ntabwo ari resulta, ntabwo ari ingaruka zigira Ce que cy'umutanga. Dieu donne, icyo imana ce itanga n'est pas le résultat de notre prière. ntabwo ari resulta y'amasengesho Dieu yawe. donne. Imana itanga. Je t'invite encore demain. ndagutumiye ejo, Je vais le parler. ejo nzobyinjiramo Je neza, vais le parler. ejo nzobivuga Il y neza. a un secret. hari ibanga Tu peux commencer dans la faiblesse, ushobora gutangurira mais tu mu termines ntege dans la victoire. ukarangiriza mu ntsinzi. Vuga amen. Amina. Deux. cya kabiri, Panasiri. Panasiri hari ibanga ya kupitisha katika bonde la uvuli wa mauti. hari ibanga rigucisha mu mwonga w'igitutu cy'urupfu, Unakuya onekana kule mbele bila alama. ukaboneka ari imbere atankovu, waciye mu gitutu cy'urupfu. Mana we, Unaweza fika fasi, ushobora kugera ahantu
Unaangalia bwanako. Ukaraba umugabo wawe. Unasema Mungu. Ukavuga ati Mana. Unginiulizaka. Ati wari kumbaza. Singitika kiki kibwana. Ukavuga ati iyo wari kumbaza. Iki kigabo sinari kucemera. Unamwangalia hivi. Kuko amuraba guruje. Uburavye guruje. Unajuliza Mungu. Ukabaza ati Mana. Bali nilugaka njo maana nimwitikaka walai. Barandoze kugira ngo nemere iki kigabo kweli. Uko na bwana mwenye hana hata virgile ya upendo kwako. Ufise umugabo ntana ka 1% afise ku rukundo kuri wewe. 1% ni ishi cyane. Ni kubwa. Akadomo. Unamwangalia hivi. Uramuraba gutya. Hakuna hata virgile ya upendo. Na virgili hari y'urukundo. Lakini unashitukaka. Mugakanguka. Ulishabeba mimba. Wamaze gutwara inda. Inakomala. Irakuze. Unazala. Uravyaye. Tena kesho unashtuka. Ejo kandi ukavyuka. Ingine mimba. Iyindi ndiri. Tena unazala. Urasuye kuvyara. Na bwana gani? Nuwe mugabo mwenye akupenda. Umugabo atagukunda. Mpaka unapiga magoti. Wagera ahantu ugafukama. Unasema Mungu. Ukavuga ati Mana. Kama unaona sitaingia mbinguni. Kama unaona mimi sitaweza ingia mbinguni. Usiache nizeeke na huyu bwana. Nataka nikwambie. Ngira ndakubwire. Hakuna siku. Nta munsi numwe. Hakuna siku. Nta munsi numwe. Mungu alishakuya. Imana yaje. Akakwambia. Irakubwira ngo. Njia. Inzira. Ya kukupeleka. Igutwara. Katika kuinuliwa yako. Kugushigwa hejuru kwawe. Njoi. Niyi. Nta munsi numwe. Njia yenye Mungu alitayarishaka. Inzira Imana yateguye. Ni njia inajaa machozi. Ni inzira yuzuye amarira. Inajaa kukata tamaa. Yuzuye gutakaza ivyizigiro. Kuvunjika moyo. Kutakaza ivyizigiro nyene. Mpaka unafika fasi. Ukagera ahantu. Unaambia Mungu. Ukabwira Imana ngo. Niambie vraiment. Mbwira vy'ukuri. Uliniitaka wala kuniitaka. Warampamagaye canke ntabwo wampamagaye. Kwenye mimi natoka. Kuko aho mvuye. Sipayuwe tena. Naho nkicibuka. Na kwenye niko naenda. Iyo ndiko ndaja naho. Mimi sione kitu. Nta na kimwe mbona. Unapima kugeuka kwenye unatoka. Wagerageza gusubiza amaso inyuma aho uvuye. Cyo kukogiza. Hari umwiza umuzitanya. Unaangalia kwa huko naenda. Waraba imbere naho. Hauone hata njia. Nta nzira ubona. Unaambia Mungu. Ukabwira Imana. Niambie basi. Mbwira basi. Unakuwaka wala ukuwaki. Urabaho canke ntubaho. Lakini pako siri moja. Ariko hari ibanga rimwe. Yenye inakuambiaka. Ibanga likubwira ngo. Usikate tamaa. Ntutakaze ivyizigiro. Usivunjike moyo. Ntuvunike umutima. Endelea tu. Komeza. Busiku hata bukawie. Naho ijoro ryoteba. Butakuchi. Buzoca gusa. Nasema na mtu mmoja hapa. Ndiko nabwira umuntu. Mwenye akujue leo. Utakuzi no munsi. Atakujua kesho. Azokumenyejo. Niko nasema hivi. Ndiko ndavuga nti. Mwenye akuitike leo. Utakwemera uno munsi. Mwachie espace. Muhe umwanya. Kesho. Ejo. Atakuitika. Azokwemera. Vuga amena gatatu. Semerera amina gatatu. Amen, amen, amen. Mubanamuki. Mubakobwa benya bakupendewaka batakunzwe. Wa kwanza uwa mbere yitwa mama yake nyina wa Lawi, nyina wa Lewi na Yuda. Mu bagore batigeze bakunzwa ni nyina wa Lewi na nyina wa Yuda. Na saba nasema kanisa igihe bavuga ishengero banasema Lawi na Yuda. Lewi na Yuda, umuryango w'Abalewi n'umuryango w'Abayuda.
mwenye akupendewaka utigeze akundwa njo alizala kanisa. niwe yavyaye ishengero. Mwenye akupendewaka utakunzwe njo alizala mfalme. niwe yavyaye umwami. Nasema hivi, ndavuze nti njia yenye uko napitia ivyo uriko uracamwo haiwezi geuza ntibishobora guhindura mpango ya Mungu umugambi w'Imana ku maisha ku yako. buzima bwawe. Hii kanisa iri shengero itaita batu kesho rizohamagara abantu ejo. benye ibaitike hii kanisa leo, abatariko bararyemera uno munsi tunabangoya ku deuxième tubarindire septembre. muri deuxième saison. Haleluya. Kuko siri hariho ibanga, yenye napitisha mutu mubonde la uvuli wa mauti. ibanga ricisha umuntu mu gitutu c'urupfu. Haukufake ntupfa na urudie nyuma, kandi nusubira inyuma, unaendeleaka urabandanya na uko na kunywa machozi, kandi uri kurya umururazi. unaendeleaka urabandanya na uko njala. kandi ushonje. Pana siri hariho ibanga yenye natumaka rituma amutu anapita umuntu aca katika bonde la uvuli wa umwonga mauti. w'igitutu c'urupfu. Vuga amena gatatu. Amen, amen, amen. Ya mwisho, Ijya nyuma, ya mwisho, ijya nyuma, ya mwisho. ijya nyuma. Kuna siri hariho ibanga, ya kudumu katika nyumba ya Bwana bila kutoka. ibanga rituma umuntu akomeza kuba mu ngoro y'Imana adasohoka. Sipata nikwambie, Ngira ndabikubwira, tunaweza ambiana hapa makweli yenye utashangala. turashobora kubwirana ukuri nga hagati muri twebwe ugatangara. Roho yako temwe unayua. Umutima wawe ni ugutemwanya, ni uvyemeza. Tangia unaokoka, Kuvukizwa ulishengia mukanisa ngapi? umaze kugenda amashengero angana gute? Uno munsi uri hano, ejo uri ngaha, hirya ejo urahinduye, Na kuna mara na hapa nako ya ikala. kandi birashoboka ko no ngaha utahicaye. Uri muri depart, Huko tu unachungulia. ugumurunguruka gusa. Mwenye iko mbele yako. Uri imbere yawe, Mimi natoka mu bumayibobo. navuye mu bumayibobo, Natoka mu buwizi. nari musuma, Nikaingia mu kanisa ya Sepaki. hama ninjira muri shengero rya Sepaki Depuis 1989 mwezi wa 7. kuva mu 1989 ukwezi kw'indwi. Nikabatizwa mwa ile kanisa. Ninjizwa muri ryo shengero, Nikabatizwa 1990. ndabatizwa muri 90. Tangia ile mwaka kuva uwo mwaka mpaka leo kugeza uno munsi ningali mwa ile kanisa. ndacari muri ryo shengero. Usani kani kanisa ya malaika. Pardon? Ntabwo ari ishengero ry'abamarayika. Pako siri. Hariho ibanga, Pako siri. hariho ibanga. Unavyo Yesu anaambia yule mwanamke. Urazi ivyo Yesu yabwiye ujya mugore? Unatubia Yesu anaambia yule mwanamke. Urazi ivyo Yesu yabwiye ujya mugore? Naibu yana yako yote. N'ubu busore bwawe bwose, Naibu ekunda yako. n'iyi nzobe yawe, Naibu eusi yako. n'ubwo bwirabure Naibu bwawe, fupi yako. n'ubwo bugufi Naibu bwawe, nene yako. n'ubwo bunini bwawe, Unashindwa kujenga bunyumba. birakunaniye kubaka inzu, urugo. Donc alikuwa kiana de sorte mwanaume sema. Yari umusore w'igikundiro ku buryo umukobwa w'igikundiro ku buryo umuhungu yovuga Akiolewa umu. uyu ni yarongogwa, Akifanya miaka 5 mwele bunyumba. agize imyaka 5 mu rugo, Anazala watoto 3. akavyara abana 3, Anatoka. akavayo. Wengine wanamwangalia. Uwundi yamwitegereza, Au yaolewaka. nturarongogwa? Asi yaolewaka. Sindarongogwa. Akamwinjiza mu yindi nzu, Ingine nyumba. mu rundi rugo, Miaka 7. imyaka 7, Anazala 3 mule. akavyara abana 3 agasohoka. Mwingine anamwangalia, Uwundi yamwitegereza karaba, ulishaolewa? wararongogwa? Hapana. Kuya. Oya, ingo. Anazala watoto 6. Akavyara abana 6 Anaingia agasohoka. Yesu akamukuta mu ya 5. Yesu amusanga ari mu rugo rugira 5.
na iko na sokota kikwembe anatafuta wa sita. kandi agenda nyene agenda vyina tamba ariko arondera wa gatandatu. Yesu akamukutana. Yesu aramusanga. Mwenye anaikalishaka. Yesu atuma umuntu yicara yarahagaze. Mwenye anapana siri ya kuikala. Yesu atanga ibanga ryo kwicara. Mwana pana siri ya kungoya. Yesu atanga ibanga ryo kwihangana. Kama mimi nakosea hapa, ninaburira ngaha, ndakufia hapa, nzopfira ngaha. Daudi anasema, Dawidi yaravuze ngo, oui, vyukuri, le bonheur, ivyiza, et la grâce, n'imbabazi, m'accompagneront bizonyomako tous les jours de ma vie. Iminsi yose yo kubaho Et kwanje. j'habiterai, Nanje nzoba, et j'habiterai nanje nzoba dans la maison de mu ngoro l'Éternel y'uhoraho jusqu'à la fin. iminsi yose yo kubaho kwanje. Pasteur, mimi natoka pasteur. Pastor, je ndasohotse. Unaona kanisa watu wana upendo. Uramaze kubona urushengero abantu badakundana. Watu wanapenda kusemana semana. Abantu bagoma bavugana Mimi gusa. natoka. Je ndasohotse. Wende. Genda sohoka ugende. Je tuko tu hapa. Twe turacyarindiriye turi hano. Sema sitatoka. Mvuga Vimbana sisohoka. sitatoka. Uvuge sisohoka. Tokotesha sitatoka. Ongeza moto sitatoka. Cyane umuriro mvuga urushirize Chukia sisohoka. sitatoka. Kadiri unachukia mimi nakuya tena. Urushiriza kunyanga niko mbanda nyanza. Kadiri unanichukia mimi nashitengeneza sana. Urushiriza kunyanga ndikora neza. Njoo mimi nenda kukio mimi naongeza tilo mbili. Ndagenda kukio ni podore neza. Nongere ko fresher. Nisige neza. Sige ko tiro vyose. Na mimi nakuya sasa. Hama ngongera kandi ngagaruka. Usudi turo ikulume. Kugira ngo umutima wawe ubabare. Ambia mwenzako sitatoka. Kugira mugeza sinzohava. Sitatoka. Sinzosohoka hano. Pana siri Hariho ibanga. ya kutufanya Hari ibanga tuikale kanisani. tuma twicara mu ngoro y'Imana. Matumaini ya Mungu. Hari turindiriye ivyizigiro vy'Imana. Kuna kitu. Hari ikintu. Pana siri. Hari ibanga. Il y a un secret Hari ibanga. qui nous fait demeurer Rituma dans la tuguma maison de l'Éternel mu ngoro y'Imana. pour attendre Kugira ngo tuze la dushikire promesse de Dieu. isezerano ry'Imana. Sitatoka. Sinzohava. Mungu atanikuta hapa. Imana izonsanga hano. Miaka ipite. Imyaka igenda Miaka igaruka. ikawie. Imyaka iteba. Kanisani Mu ngoro y'Imana. sitatoka. Sinzosohoka. Mpaka Gushika ahadi ya Mungu isezerano ry'Imana itimie. rishitswe. Mungu akubariki. Imana iguhezagire. Mungu akutendee mema. Imana igukorera ivyiza. Mungu akuinue. Imana igushire hejuru. Akupanguze hii machozi. Iguhanagura ya mosozi. Akutendee mema. Agukorera ivyiza. Shimama kwenye uko. Haguruka aho uri.